ifumbire y'akarorero. Turarima igiterwa c'ibiraya, turarima ibiharage, turarima ingano, turarima n'ibijumbu. Umwimbu wagenze neza cyane, waba umwimbu w'ibigori warenganye, waba umwimbu w'ibiharagi, waba mbere n'umwimbu w'ibiraya turiko turimbura, umwimbu umeze neza cyane. Hama ico dukesha uwo mwimbu turawukesha ifumbire fomi dukoresha tuvanze n'umwavu w'ikirundi. Rero turabona yuko bimeze neza kuko uratuma cyane amasi yacu dukorerako agumana kanovera, hama bigakunda tugaca twimbura. Murabona yuko ibi biraya vyabaye binini cyane. Ibi biraya biri mu bwoko twita ndinamagara. Ndinamagara uko abantu basanzwe bayizi, si kiraya gisanzwe kivyibuha gose ngo kibe kinini kinini. Niko kugira ngo ikiraya kivyibuhe hasabwa ibintu vyinshi. Hasaba ko bateraga imbuto nziza, bigasaba yuko wazemo ifumbire nziza, bigasaba kandi ikirere ciza. N'ubundi buhinga bujanye no gukorera umurima neza. Rero ibiraya byarashoboye kuvyibuha cyane, nkabishira muri ka kabirya twita effet restaurateur. Umuhinga professeur Kaboneka akunda kudusigurira yuko hari akabirya aho ugenda ukoresha ifumbire ya fomi, mu nyuma hazari subiriza uburyohe bigaragarira ngaha kuri uyu mwimbu twaronse. Uko tuzoguma dukoresha imyaka myinshi ifumbire fomi, isi yacu izoguma yibwira ku buryo n'ibifungurwa tuzofungura uzosanga urugero rw'ivyunyunyu rugenda ruraduga buri mwaka. Abarundi tumenyere gukunda fumbire fomi kuko irikwije ivyo umubiri wacu ukeneye niyo biri, hanyuma tubifumbize indimo zacu, gutyo umwimbu uzobivamwo uzofise ivyunyunyu biduze ku rugero rwo hejuru. Mu gushaka tuguma tugira mu ifunguriro fomi, tuguma tunwanisha ugufumbira isi ndimwa, amagara y'isi amere neza, igiterwa kironka ubuzima bwiza, hanyuma natwe tuvyihereje duce tugira amagara meza. Ifumbire y'akarorero.